Ndasubiye kubaramutsa nshuti banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwa ikaze tubashikiriza amakuru ariko aravurwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi ibiriko biravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibishikirizwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye n'amakuru yo kwizeramwo murakurikirana ngaha kw'ishane yacu ya YouTube amakuru aba ariko aratozwa n'umugwi w'abamenyesha amakuru batandukanye bari hirya nino mu karere k'ibiyaga binini na cane ngaha mu gihugu c'u Burundi baratohoza bakayarungika njewe nkayagutunganyiriza nkayagushikiriza idonido muri gahunda y'amakuru muragira mukurikirane amakuru yihuta amakuru dushikiye atumenyesha ko muri aka gatondo ko kuri uyu wa gatanu aribwo u Rwanda igihugu cibanyi c'u Burundi gejeje kongera kuronsa igihugu c'u Burundi abanyavyaha baba binyigeje ngaho mu gihugu cibanyi c'u Rwanda akaba ari abanyavyaha baba baragiye barakora ivyaha bitandukanye ngaha ku butaka bw'u Burundi bagaheza bagahungira mw'ico gihugu c'u Rwanda bakaba bariko baragarukanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo bavugane n'ubutungane bashengezwe imbere z'amategeko ayo makuru twayabatohereje muraza kuyakurikirana idonido muri gahunda y'amakuru kandi murakurikirana andi makuru ariko aravurwa cane irya nino bisata bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi igisata ca politike avugwa mu gisata c'umutekano nariko aravugwa mu gateka ka zina muntu tutegerezwa kuba warakoze wewe no kuba warafyonze kuri subscribe canke se s'abone iyo wafyonze ko ucuba mu bambere baronka amakuru n'ibiganiro nk'ibingibi vyihuta tuba turiko turabashikiriza reka nsubire ndabahe ikaze muri gahunda y'amakuru n'umwanya w'inkuru imwe ukwayo ndongeye kubaramutsa nkuko nari mpejeje kubibabwira igihugu c'u Rwanda kikaba gejeje kuronsa igihugu c'u Burundi abandi banyavyaha babiri bari binyigeje ngaho muri ico gihugu nkuko amakuru aturuka ku mupaka uhuza ivyo bihugu vyombi avyemeza akaba ari amakuru atumenyesha ko mu gatondo ko kuri wa gatanu kwigenekerezo rya 20 Myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2021 leta y'u Rwanda ikaba yashikirije igihugu c'u Burundi abagabo babiri bakomoka muri ico gihugu bacekwaho gukora ivyaha bitandukanye bakaba barafatiwe ku butaka bw'u Rwanda ico gikorwa kikaba cabereye ku mupaka wa Ruhwa akaba ari umupaka uhuza ibihugu vyombi igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi abo bagabo bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda bakaba arimo uwitwa Gahimbare Jix ndetse n'uwitwa Rivugimana Gerard bakaba bacekwaho icyaha c'ubusuma akaba bari binyigeje ngaho mu gihugu cibanyi c'u Rwanda bakaba bagarukanywe mu gihugu c'u Burundi ngo bavugane n'ubutungane nkuko berekanwaga imbere y'abamenyesha makuru urwego rw'igihugu c'ubugenzacyaha bakaba bavuze ko bafatanya abo bagabo amahera angana n'ibihumbi bishika muri 4 vy'amadolari akaba ari amafaranga asaga imiliyoni 8 z'amafaranga y'amarundi abo bagabo kandi bakaba barafatanywe ibihumbi 200 vy'amafaranga y'amarundi ndetse n'ibihumbi 500 vy'amafaranga y'amanyekongo ibi bikaba vyemejwe n'abajejwe umutekano ngaho mu gihugu cibanyi c'u Rwanda ngo bari bahejeje kuronsa abo bagabo babiri bacekwaho icaha c'ubusuma bakaba babahaye intumwa ziturutse kw'ireta y'igihugu c'u Burundi zije kwakira abo banyavyaha bakoze ivyaha bitandukanye ngaho ku butaka bw'u Burundi leta y'u Rwanda ikaba yashikirije ko atawuzakora ivyaha ku butaka bw'u Burundi ngo acumbikirwe mu gihugu c'u Rwanda mu gihe bariko baranagurwa imigenderanire hagati y'ibihugu vyombi igihugu cibanyi c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi ibi bikaba vyabaye nyuma yuko mu minsi iheze hari abagwanyi 19 bo muhari wa Red Tabara bafatiwe mu gihugu c'u Rwanda bakaba baragarukanywe mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko bagirijwe ivyaha bitandukanye ivyaha birimo ibitero vyitwaje ibirwanisho ndetse no guhungabanya umutekano w'abanyagihugu
ivyo bikorwa bikaba vyaragiye biraba mu rwego rwo kunagura imigenderanire hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi. Nubwo biruka ariko leta y'u Burundi ikabishikiriza ko hari abandi bagwanyi ndetse n'abandi banyavyaha bakoze ivyaha bitandukanye binyegeje mu gihugu c'u Rwanda, bakaba basaba ko nabo leta y'u Rwanda yabarungika kugira ngo umutekano ndetse n'imigenderanire irusheho kumera neza hagati y'ibihugu vyombi. Ivyo bikaba vyarashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni ejo ku munsi uheze kw'igenekerezo rya 19 Myandagaro uyu mwaka, ubwo yashikirije ko Uburundi buriko burasaba u Rwanda kurungika na Generali Godefroid Niyombare, akaba ari umwe mu bagirizwa kugira uruhara rukomeye cane mu mpari za politike zabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 na cane cane mu kugira uruhare mu gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza ubwo yiyamamarizaga ikiringo ca gatatu co kurongora Uburundi. Leta y'u Burundi ikabivuga ko hari benshi bagize uruhare mw'ivyo vyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015, bakaba basaba ko leta y'u Rwanda nabo yabarungika mu gihe imigenderanire y'ibihugu vyombi iriko iranagurwa. Ku ruhande rw'u Rwanda bakaba bemeza ko abagwanyi ndetse n'abandi banyavyaha binyegeje mu gihugu c'u Rwanda bazobandanya kurungikwa mu gihugu c'u Burundi ngo bavugane n'ubutungane. Reka dutandukira igisata c'umutekano n'igisata c'imigenderanire tubashikirize n'andi makuru avugwa cane twabateguriye. Urongoye umugwi w'igihugu washinzwe kugwanya akaranda ka corona, umushikiranganje Gervais Ndirakobuca hamwe n'icegera ciwe asanzwe ari n'umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Tade Ndikumana bamenyesheje ko atawe leta y'u Burundi izohimiriza kwicandagisha. Abazovyifuza bazovyisabira, ico bashikira cyose naho ngo nikizobazwe leta. Mukanya dutandukire igisata c'imibano. Abarimyi b'umuceri bo muri komine Gihanga basaba ko uruzi Kajeke gosanurwa vuba kugira basubire gusohora isuka. Kuva ubwo ruzi rutaye inzira muri Rusama uno mwaka, bene imirima igwegereye barabujijwe kurima gushika ubwo ruzi rusubijwe mu nzira yago. Amezi 3 akabaheze atabikorwa biratangura. Eric Niyonzima. Muri komine Gihanga abarimyi b'umuceri muri kino gihe bari mu kajembegeti kuva baburijwe kurima umuceri, kimwe mu biterwa nyamukuru bitunze abatari bake aho muri iyo komine. Intandaro ya vyose nkuko abo barimyi babimenyesha, n'uruzi Kajeke rwuzuye kugeza aho ruta inzira. Ivyo vyatumye leta ihagarika abo barimyi mu kurindira ko urwo ruzi kubakirwa kugira ruce aho rwahora ruca. Yamara rero abo barimyi bavuga ko kubabuza kurima uwo muceri bigiye guhagarika ubuzima bw'imiryango yabo. Uyu numwe muri bo. Birumvikana ko ubuzima tuza kononekara, none ko ubona ubuzima bw'igihanga ari kurima umuceri atakene ubuzima dufise, ntibura uca bukora hamwe usanga hamwe n'umuntu avuze ko agira atakunda bugire ego n'ahandi ho ubuzima buzoba bubi cyane, buzaba bubi cyane bitabye kwera umuceri. Uretse abo bahora barimira hafi y'uruzi Kajeke nabo hirya yabo, igice kinini gifise ikibazo nk'ico kuko nabo nyene bari mu babujijwe gusubira kurima umuceri umwaka udaheze uruzi Kajeke ruhawe inzira. Kandi burya no kuri koto hepfo Gihanga hari igihande kinini batazorima kubera agira bigiye nko mu mwaka uheze bagira basiremo imiserege mega perimetre ya SLDI, hari imiserege imwe maze basiremo kugira ngo amazi azayinjire neza mu miceri. Izi ni Gihanga rero muri santre Gihanga naho nyene hariho igipande batazorima kubera ico kibazo, hariho ikibanza kinini batazorima muri Kajeke. Abo barimyi bavuga kandi ko n'ibindi biterwa bahora basubiriza uwo muceri nk'ibijumbu, ibigori n'ibindi bahora bikorako iyo batarimye uwo muceri bitagikunda ko biharimirwa kubera iyo ngingo. Bagasaba leta guha inzira urwo ruzi vuba na bwango inzara itarabagandagurira mu mazu. Kuri iyo myidogo y'abo banyagihugu, FPA yarondeye musitanteri wa komine Gihanga Leopold Ndayisaba kugira agire ico ashikirije abo banyagihugu kubijanye n'ico kibazo cabo, ariko telefone yiwe ntiyacamwo. Eric Niyonzima urakenuye. Tukiri muco gisata nyene c'imibano, haraheze amezi 2 igitoro cyo mu bwoko bwa essence kiboneka nabi mu ntara za Cankuzo na Rutana. Ibiciro byo kwiyunguruza bikaba byaradugijwe muri izo ntara. Eloge Kwizera. Amasitasiyo yose uko ari 3 yo mu ntara ya Cankuzo ntiyagira igitoro cyo mu bwoko bwa essence. Isoko ryacu mu Cankuzo ritumenyesha ko niyo kibonetse kimara umwanya urume rumara kandi kigatangwa mu kimenyane kubera ubwo bukene bw'igitoro. N'itike yo kwiyunguruza yaradugijwe nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu wo mu ntara ya Cankuzo.
igitoro gihabwa abantu basanzwe batwi imodoka z'amakomine aya mamoto yatanzwe na leta hanyuma udasanzwe uzwi igitoro ntushobora kuronka iki kuri kurava uva ngaha uja igitega hongeye kitatanu uva ngaha uja mu ruyigi hongeye k'igihumbi mwumvikana tweke abanyagihugu bato bato ngorane turiko turagira rero tukaba turiko turatabaza kugira ngo nyakubahwa buramatari ahaguruke cyane cyane ku bantu bagendana igitoro afatirwe ibihano. No mu ntara ya Rutana igitoro co mu bwoko bwa esanse kimaze iminsi kitaboneka ibyatumye igiciro co kwiyunguruza kiduga inshuro zibiri aho kwiyunguruza kuri moto uva Rutana uja ihitwa Bugiga yahora ari 1,000 ubu ageze ku 2,000 kubera ubwo bukene bw'igitoro. Abatwara amapikipiki bavuga ko bakorera ubusa gahitamwo gutwara abantu 2 canke 3. Mu nama buramatari w'intara ya Rutana yakoresheje abo bunguruza abantu ku mapikipiki yabasabye ko batosubira ahubwo ko bopfuma baduza igiciro bagatwara umuntu umwe nk'uko uyu yunguruza abantu ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana abivuga. Adutse mu ndwi heze aho buramatari w'intara ya Rutana n'utwa dokimentari bakoresha inama y'amotari twese baravuga yuko hari uwarya mugiye kujya Makamba Rutana bahirongoze kujya Makamba umuntu asaba 3-4 ku 1,000 agashira 3,000 babaha 5 babaha 3 babaha 2 muyace nta kundi mugabo mfashe umuntu umwe. Abo banyagihugu bo mu ntara za Rutana na Cankuzo basaba abegwa n'ico kibazo kugitorera inyishu kuko ngo bitari bike bishobora kuyangara. Twizera tugukengurukire tukivuga ikena ry'igitoro ngo ubwo bukene bw'ibitoro bumaze iminsi bwibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu bwavuye kutunenge twibonekeje mu ikwiragizwa ry'ico gitoro mu gihugu. Byashikirijwe na Leonidas Sindayigaya umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amazi meza amasoko ntanganguvu hamwe n'ubutare n'agataka kuri uyu wa gatatu hari nyuma y'inama ubwo bushikiranganje bwagiranye n'abasanzwe barangura igitoro bakacinjiza mu Burundi. Kurikira Leonidas Sindayigaya. Iyo nama irangiye ubushikiranganje bwashaka gushikiriza ibikurikira: igitoro kiri mu bubiko, ikiri mu mayira cinjira mu gihugu, nikiri muri command kirakwiye kurangura imirimo y'igihugu. Ubugira kabiri, ihungabana ryoba ryaragaragaye muri ino minsi iheze igitangwa ry'igitoro ryavuye hanini mu dutosi twabaye mu kugikwiragiza hagati mu gihugu. Ariko ubushikiranganje buri kumwe n'abasanzwe baciriza mu gihugu bwaratoye intumbero y'ingene cyo kwiragizwa neza hagati mu gihugu. Mbere iyo ngingo ikaba itangura gukora kuri uyu munsi nyene w'igerekezo ya 19 myandagaro umwaka wa 2021. Ubugira gatatu, ubushikiranganje bw'amazi meza amasoko ntanganguvu butare n'agataka burasubiye gukengurukira abasanzwe barangura imirimo yabo muri ico gisata kukaranga mutima ko gukunda igihugu bagaragaza mwitangwa ry'igitoro. Himirije abajejwe intwaro umutekano n'abene gihugu gushira inguvu hamwe mu kuburizamwo foro